Abana 52 ba Ntawunikora muri zone Muyira ya komine Kanyosha baraye baronkejwe ibikoresho by'ishure. Ivyo bikoresho vyatwaye amafaranga yababa miliyoni 3 mu gikorwa kibandanya gufasha abana b'abanyeshure. Nabibonye nkitangura je kuko natanguye bigoye n'ubundi baravuga ati wa mwana we genda kwishure ubu buzima usigaye nabwo kwishure. Rero mbuye abo bafashije narabashimiye cyane ariko narabandanije ndiga rero bungeze sizemane n'uburaho ni byiza nikere chance. Umuvyeyi umwe amenyesha ko yizeye ko abana biwe baronkejwe ivyo bikoresho bazobandanya kwiga mu gihe hari n'uwundi afise yabihevye kubera kubibura. Yego baronse amakaye bose barabana batatu, babiri biga mu windwi wundi yiga mu wa kane. Rero umwe yarahevye bivanye n'ibikoresho by'ishure kuko ntashobora kubironka. Yayiga mu wa gatandatu acaracika intege acaraheba. None ubu ndashimye ko ndizera ko abana bacu ubuye bazoguma babandanya tubahimiriza tugira umwete wo kubahimiriza kugira ngo baje kwishure. Undi muvyeyi arashimira ishirahamwe Misede ryakoze ico gikorwa risanzwe rikora mu bijanye no kubaho neza kwa kiremwa muntu mu bisata vy'amagara y'abantu, indero n'iterambere. Bamwe nitwari twisoboye kugira ngo turonke ibikoresho by'abana. Kuba tubonye rero ko ibikoresho bidusihiye turabisimye cyane n'abandi bazi babagire nk'uko. Userukira Misede ati babikoze mugambi bise tubashigikire cane kugira abana ntibahebe ishure ari naco gituma bategerezwa kubitaho ni muhira. Iki gikorwa ari gikorwa kiri muri projet yitwa tubashigikire twaje gukora hano ku Muyira. Hama no kuvuga intumbero yacu no gufasha gushigikira abana bava mu miryango ifise amikoro make n'abana b'imfuvyi hamwe n'abana bakomoka mu miryango y'abatwa. Hama ikindi kiwurimwo muri uwo mugambi nuko harimo igikorwa tugomba kuzotangura co kwigisha nk'aba baba bafise abavyeyi bafise amikoro make. Twifuza kubigisha kugira ngo bashobore kuza baritunganiriza ibikorwa kugira ngo bifashe aba bana kugira ngo bashobore gufungura neza babeho neza kuko twebwe nimba tuko turabashigikira ku ishure muhira naho bitagenze neza ni hamwe usanga abana bahevye. Uwo mugambi watanguye muri umwaka wa 2024 basaba ko woshigikirwa n'amashirahamwe ya leta ndetse n'ayandi yose yitaho indero.